y'ingendo z'abategetsi igihugu kibanza kuraba uburyo gifise bagacabanya bati izi nama none tuzimunyika mwonde ubwa mbere ho inama zidakenewe igihugu ntikizijamo urashaka no kubwira n'umu ambassadeur ari muri ico gihugu ati uraturepresenta inama irashaka kubera iburaya kavuga uti hako tugira ama delegation wewe uri mu ambassadeur mu Bubiligi genda uturepresente muri ino nama kandi nta kiba gipfu ayo manama rero aba hariho ari amanama adakenewe cyane ni hagati n'amanama uvuga ati nayo nyene delegation irakenewe ugacura uburyo bw'igihugu ko y'umukuru w'igihugu agize déplacement hagenda uburyo bwinshi hagenda uburyo bwinshi mugabo ukavuga tuti hakorero hari ndagenda umukuru w'igihugu rero hagenda umushikiranganje ko uburyo buza kugenda buraza kugabanuka ivyo rero bica bivuga biti ni bija bija muri kamere kamuka tuti kubukene bw'amadovize bari kubukene bw'igihugu jewe nk'umukuru w'igihugu nje muzihe ngendo murazifitiye akamaro igihugu ndeki zihe kuko ingendo ziratwara amahera menshi kandi utari kurabona inyungu caziza kera abakuru b'ugo twabona bahagutse bagiye gusinya ico bita accord de coopération harabaye ama négociation n'ibiki byose byaramaze guhera haize gusa accord de coopération bati umukuru w'igihugu araza guhaguruka za kugendera igihugu bagiye gusinya amasezerano yo gufashanya agira je mu ngiro amanama nayo abarajya amanama akomeye y'abakuru b'ibihugu ngo tuti ahanye jambo ry'ubundi rakenewe canke igihugu cyo hakura inyungu izi n'izi ahandi bashaka gusortirwa n'umushikiranganje mugabo uri umukuru wajaja muri ziriya nama nkaziriya nuko hamaze kuba nk'izindi ngendo zateguwe ati azoja muri discours des nations unies mugabo yarabona azoza kubona muri Banque mondiale muri FMI i Washington gusinya amakoro n'ibiki bizoca bizi mugabo ntibagenda ngo ari umujya discours gusa ngo ucugaruka